Reka nanone nsubire ndabaramutse abandi ndabahemwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanjye Bunyoni umugenzi hano kuri televiziyo yanjye ndetse nayo yanyu televiziyo imwe rudende ibashikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva dore ko cyane nyene mbabwira ibiri kuvugwa igine wacu mu 15 ni waci Burundi naho mbabwira ibiri kuvugwa Ngozi Gitega Bujumbura Cibitoke ndetse Kanyosha ndetse n'ahandi hirya hino hatandukanye ni wacu i Burundi nkubwira ariko nibiri kuvugwa cyane mu mvo za politike muri byo butegetsi biri kuvugwa ni wacu Burundi no handi hari bikugenda bicaracara hirya no hino nkubwira nibiri kuvugwa mu bihugu by'abaturanyi aho kumubwira biri kuvugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nakubwira ibiri kuvugwa mu bihugu by'abaturanyi cyane biri kuvuga ku rubuga rw'intambara ubwo mvuze intambara wumva intambara iguze umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC nkubwire ko nyine nibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda Tanzania Uganda Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika ntibagiwe biri kuvugwa mu makungu ya kure reka rombanze ndakengurukire wowe hajeje gufyonda sabone reka ndagukengurukire cyane ndetse sabe na utarafyonda sabone ko gufyonda sabone ari kumanuka hasi ko jambo ko mutuku kandi sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukomeza uradusangiza n'ibitekerezo ngo tuge turabasha kubana 5 kuri 5 ari nako kandi wibuka kuri dusharingira inkuru zacu kugira ngo zigere no kubandi bazikeneye kandi nanone umanuka no hirya gatoya kukazugira naho ugafyonda ko ugingo nkuru amakuru nagutegura agiye kwibandaho mbere yo nkubwira ko iherezo rya Neva rishitse reka mbanze nkubwira ko abafise amasitasiyo adandaza ibitoro cyo kimwe n'abakozi babo bakorera muri komine Ntahangwa yo mu gisagara ca Bujumbura baratumiwe mu nama idasanzwe kuri uyu wa 12 Kigarama 2024 ndaza kubigarukaho mu idonido y'amakuru naguteguriye nibye kandi none Ngozi umukenyezi yafashwe ahowe gukubagura umusengeneza wiwe yararwaje nibyinshi cyane turaza kugarukaho makuru naguteguriye ikiziga curuyo yacatowe muri komine Matongo ubwo ni hariya ikayanza ni makuru yacu arambuye ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se ni mugoroba ariko nacato mudafata iminota 10 cyangwa 15 gusa ngumvire byinshi amatwi yawe atigeze yumva amakuru arambuye ni mukanya gato ya cyane kuri mukorongeye nyene uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi uhabikaze Wakaze makuru arambuye hamwe nanjye Bunyoni umugenzi reka mbere ko nkubwire biri kuvugwa kuri General Evereston ndayishimiye nyene cubahero kambanye ubere ko abafise amasitasiyo adandaza ibitoro cyo kimwe n'abakozi babo bakorera muri komine Ntahangwa yo mu gisagara ca Bujumbura baratumiwe mu nama idasanzwe kuri uyu wa 12 Kagarama 2024 ivyo biri mu itangazo ryihuta ryashizwe akabona kuri uyu wa 11 Kagarama 2023 ritewe ko umukono na buramatari w'iyo komine Ernest niyo nzima abandi batumiye muri iyo nama idasanzwe n'uburongoye igipolisi muri iyo komine abarongoye amazone yose bamwe n'igipolisi muri zone yose iyo nama ikaba izobera mu nyubakwa nshasha ya komine Ntahangwa iri ku biro vya zone Kamenge igihe kisaha 4 za gatondo mu gihe iyi nama itumwe ko hari ubukene bw'ibitoro n'izihe nyishu mwibaza ubuyobozi bwoba buteganya kuri iki kibazo na nyine n'ahandi wabikurikirana uretse ni wacu kuri Burundi News TV ariko kandi nyene nakomeza kubwira ngo ni butarafyonda sabone komeza ufyonde ko sivyo gusa ariko none hariya Ingozi umukenyezi yafashwe ahowe gukubagura umusengeneza wiwe yararwaje uwo mukenyezi ava muri komine Gashoho intara ya Muyinga yararwaje umusengeneza wiwe igihe kirenga ukwezi inyuma yaho nyina w'umwana asubiriye mu Gatumba bivuye ku rupfu rw'umwana mutoya ukurikira uyararwaje mu bitaro bikuru vya Ngozi kuva aho uyo mukenyezi arwarije umusengeneza wiwe ngo yaguma amukubita nk'uko
nk'uko bivugwa n'abandi barwarije abana mu cumba kimwe n'uwo mukenyezi. Kuri uyu wa 27 Ndamukiza 2024 uyo mukenyezi yajanye umusengeneza mu bwogero atangura kumukubita amwugaranye, niho uwariko ararengana avyumvise yaca atabaza. Inyamiramabi irabanguka irumviriza uwo mukenyezi nabo basangiye icumba bihera ko ajanywe kumviriza ku biro vy'Inyamiramabi mu gisagara ca Ngozi. Baciye bamenyesha abavyeyi b'uyo mwana ibijanye n'ico kibazo, ariko bakaba batarashika aho ku biro vy'igipolisi. Abaharanira agateka k'abana bakamenyesha ko bakenewe k'uwo mwana yoshirwa mu kigo ca Fondation Stam cakira abana bari mu ngorane kugira ngo afashwe, ariko vyose biza kwemezwa n'abaganga bariko baravura uwo mwana. Gukorero nyene uko biri kugenda hariya iwacu i Burundi si ibyo ngibyo ariko gusa, ariko nanone i Kayanza ikiziga c'uruyoya caratowe muri komine Matongo. Urwo ruyoya ruvuka rwatowe kuwa 21/02/2024 ku ruzi ruri hagati y'umutumba wa Mukamba mu komine Matongo na Kigarama muri komine Butagazwa. Uwataye canke wavyaye uwo mwana ntaramenyekana. Abakenyezi canke abakobwa bikekwa bose basanze bacibungenze. Abajejwe intwaro n'umutekano nabo baracakora amatohoza yimbitse. Abaharanira agateka k'abana bakavuga ko ivyo guta abana bakivuka bitaheruka kuvugwa muri iyo ntara, ariko bagahimiriza abantu bose gukingira umwana mu buryo ubwari bwose bushoboka. Si ivyo ngivyo gusa, ariko nanone umuntu wese ari akantu hatewe n'umwuzurira yitegure kuba derokarize, kandi aho leta izomutwara akaja aho ngaho nyene. Umushikiranganji mukuru wa mbere ati abantu baguma bazigitirira mu gatumba ngo niho bavukiye, ngo niho bataye uruzogi, ngo n'ibindi ntibikunda. Leta itegerezwa gukingira abenegihugu. Barya abantu bose dutegerezwa kubadekorokarisa, tubatware ahantu atamazi azosubira kubatera. Ivyo kuvuga ngo akaboga ngo kwitanganyika, wapi, ntabwo vyashoboka. Akaboga Uburundi ni buto, kazobasanga aho tuzoba twabonye hari umutekano twabatwaye. Nihagire ubusubirira kuraba yuko 2025 agiye gusubirayo atahe agiye kuvuga ngo aya majwi nzoba ndayahombye. Aho n'umutekano w'abanyagihugu, kandi naho nyene tutabikoze yoba ari no assistance in personne danger. Iyo nayo irahanwa na rekore penali y'igihugu cacu c'u Burundi. Akaba ariko yasiguye ivyo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yabishikirije kuri uyu wa 24 Ndamukiza 2024 imbere y'abashinga amateka. Nshuti banywanyi mwaye muri ko muratwumviriza, reka tube dusubikiye ahangaha. Gusa mwese nkomeze ndabasabe gufyonda sabone, ariko munakomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cuma kagire Imana n'amahera. Kuri mukoronje nyene mwa muri ko murumviriza, ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.